jewe ndasoma cyane ibitabo, ndasoma cyane amatemwanyaje kuri ibibazo byacu. Barakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya kwa gasore 65 ntiyari kuba. Arikubwira bakubwira bati iyo hatabigandagurwa rya ngenda ndumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba. Bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba. Igihugu cy'u Burundi kirafise amateka, kirafise imico n'akaranga. Abantu ba kera rero bari batunze ibitungwa. Ivyo bitungwa rero barabikurikirana neza ku munsi. Ariko kandi baguma biga, bararaba ingene ivyo bitungwa vyigenza. Bivanye rero n'ukuntu vyigenza canke n'ukuntu vyifata, bagasubira bakaraba n'abantu bo mu kibano ingene bifata, ingene bigenza mu buzima bwa misi yose. Barashobora gukoresha imvugo ngereranyo, bagashobora kugereranya ubuzima bw'ivyo bitungwa n'ubuzima bw'abantu, canke imyifato y'ivyo bitungwa n'imyifato y'abantu. Ibi bikoko rero ndiko ndabereka ngaha ni imbwa, n'impene, n'intama. Ibi bitungwa vyifata canke vyigenza ugutandukanye. Ibi bikoko rero canke ibi bitungwa birafise ibi biranga, birafise uko bivugwa, birafise uko bizwi mu kibano. Reka rero mpere ku mbwa. Imbwa rero izwi nk'igikoko gifise imyifato mibi, igikoko atampuhwe, rura kigongwe, igikoko c'ubube gito, igikoko kitiyubaha, igikoko c'umugayo. Murazi rero ko hari abantu bita imbwa, urya muntu n'imbwa. Voilà, n'umuntu yabarangwa n'ivyo bintu biranga imbwa. Reka dusimbire ku ntama. Tugiye ku ntama, intama n'igikoko kizwi nk'igiciye bugufi, igitungwa kitagorana, igitungwa kibana neza, igitungwa kidatera ibibazo ibindi, igitungwa gitekereje, igitungwa cumvira. Ariko rero harajamwo n'akarenzo. Biravugwa yuko ari igitungwa usanga kidakoresha ubwenge cane, igitungwa gitwagwa hariho hose, bakibwiye bati jaha kigenda, kitiyumviye, no kuvuga ngo ntigihiga imanga. Urumva yuko amategeko ugihaye yose kiyakurikiza uko nyene. Ariko kandi kirangwa n'ivyiza, kikongera kikarangwa n'ibibi. Muri societe rero hari abantu uzosanga bita intama. Voilà, kwakwirikira nk'intama. Ngujya n'intama yibereye aho, vyumvikana yuko atagira ijambo, aratekereje, ntagorana, ico bamubwiye cose nico. Voilà, no kuvuga ngo ntagira ijambo, apfa gukwirikira uko nyene. N'umuntu w'intama. Ariko rero mwumvise yuko uwo muntu abana neza n'abandi, atagorana. Reka tujya kubiranga impene. Impene ni igitungwa kidashoboka, ni igitungwa kigorana gose, ni igitungwa kitumvira, ni igitungwa kidakurikiza amategeko, ni igitungwa kitabwirwa ngo cumve, ntigihanurwa. Mwaba mwumva bavuga ngo ugutwi kw'impene kumva kokeje, bisigura ko ari igitungwa cishima, igitungwa gikomantaza umutima, igitungwa c'akagagazo, igitungwa gisukana, igitungwa cikunda, ni igitungwa kigorana cane, gikubagana cane. Mwaba mwumva bavuga ngo wanka kugarura impene ikiri hafi, yamara kurenga imirambi ukabira nkayo. Ni igitungwa c'uburyarya. Oya, amateka y'impene si meza kabisa. Ariko ni igitungwa kizwi yuko gifise umwete mwinshi. Mu kibano
hariho canke harabaho n'abantu bafise imyifato nk'iy'impene. Abantu bama bagoye abandi, abantu bama bataye mu rudubi abandi, abantu batiyubaha, abantu b'ubwishime, abantu badahanurwa, abantu badakurikiza itegeko na rimwe, abantu bikunda bo nyene gusa, abantu b'indyarya bakwereka yuko bemeye ikintu kandi ku mutima batacemeye, bakaruhuka basutse abandi mu manga. Abantu bafise imyifato nk'iyi rero babita impene. Waraya kumbwira urya n'impene yibere ngaho basha. Voilà, impene nta mateka meza ifise kabisa. Reka kugira ngo mubone imyifato y'impene ncishemwo kano kagani mwumve ingene bimeze. Nuko rero impene n'intama n'imbwa vyafashe urugendo, usanga vyari bigiye muri ville kandi hari kure, vyashobora kugenda n'amaguru, bica bitegera bisi. Basha convoyeur ati muja muri ville bahungu. Navyo biti ego turiko dushika muri ville. Convoyeur ati nimwinjire. Basha ivyo ku ntebe birabataraye kabisa. Murabona yuko convoyeur yaratwaye n'abandi bantu. Convoyeur rero akagenda ridoga ati urazi ingene igitoro kitugora. Imbwa na ya ntama na ya mpene voilà vyigumira ngaho biti none ingoraniriye twe turakuriha. Basha urugendo rurabandanya. Bisi rero yatevye gushika muri ville wampaye inka, nta nambute yaje ariho. Impene rero kubera bwa bube gito bwayo, kubera bwa buryarya bwayo, basha iraba kujisho convoyeur biracitse. Convoyeur ari buyirukeko abandi basha bagenda batamurishe. Convoyeur ishavu riraziriringa. Nuko intama iramuriha. Imbwa nayo yari ifise inoti ikuze, nayo ibiramurishe. Convoyeur kubera ishavu n'akantu rya ya mpene mugenzi wa yambwa abwira shoferi ati yiha igitesi twigire. Imbwa yiruka inyuma ya bisi kugira ngo convoyeur ayisubitse, ariko convoyeur yanka guhagarara. Imbwa ishitahana ishavugisha. Keshi rero hajya mwaba mubona imbwa ibonye imodokari itangura gukuga canke ikayoma inyuma, voilà ikaguma yiruka inyuma y'imodoka, hajya ngo bayibutse ayo convoyeur yayikoreye. Igira iti convoyeur no mufata mana yaje, mana yaje. Muzoraba impene zibonye imodokari zirakata imisozi, impene ziriruka zigahakwa n'ugupfa. Hajya rero ngo ziba zibutse ko convoyeur yozikorerako, kuko mwumvise ivyo mpene yakoreye convoyeur. Intama nazo mwama mubona yuko zibonye imodokari zitiruka, zigumira mwibarabara. Umushoferi naho yokragisona gute intama ntiziva mwibarabara. Hajya ngo nukwiyemera kuko zozo ziba zizi yuko atakibazo zifitaniye na convoyeur, zararishe. Nuko umugani gugana kariho. Muri aka gacamugani reka mpagarare ku myifato y'impene. Impene yari izi neza yuko itagira amahera, yinjira mu modokari hanyuma iranegama, voilà nk'ifise amahera, ibikora izi neza yuko iza gucika, irihorera, voilà. Ashobora kuba yari yafise igira ubube gito bwo kutayatanga, ikiriruka. Yirutse murumva yuko convoyeur yaciye ashavura, bica bituma aryagagura bagenzi bayo, bituma yinuba bagenzi bayo. Eka mbere mwumvise yuko yaciye atwara n'amahera y'imbwa. Nkuko nabivuze rero mu buzima bwa misi yose, muri ubu buzima tubayemwo, ubuzima igihugu cagiye kiracamwo, usanga huzuyemwo abantu b'impene, abantu bikunda, abantu b'indyarya, abantu bata mu rudubi abantu b'impene. Mwene abo bantu b'impene
nibo baba bantu Perezida Sylvestre Ntibantunganya yariko aravuga. Ibintu byose byabaye mu Burundi byavuye kuri aba bantu b'impene. Ivyo nonekara byose biva ku bantu bafise imyifato nk'iyimpene. Iyo hatabigandagurwa rya Rwagasore 65 ntiyari kuba. Ariko ubwira bawubwira bati batabigandagurwa rya Ngendandumwe ivyakwirikiye 65 69 kurundi vyari kuba. Bakakubwira bati iyo hatabirindwi na kabiri kuri 8 ntiyari kuba. Voilà, abantu b'impene barasimba bagandaguye Rwagasore. Ivyakurikiye murabizi. Ngabo bagandaguye Ngendandumwe. Ivyakurikiye hasesetse amaraso. Ba bantu b'impene nyene. 72 abantu b'impene baratera. Bamaze gutera bica abantu, leta nayo yirara mu banyagihugu, iratema, iratongora. Okay. Benshi iyo bariko barabisigura babwira bati abansi b'igihugu bo mu bwoko bw'abahutu barateye majepfo y'igihugu bica abatutsi hanyuma ubutegetsi w'ico gihe burivuna. Ndushobora kwivuna abanyagihugu bawe batekanye ungubahora ubwoko bafise basangiye n'abicanyi baje kwica abandi banyagihugu bawe ahubwo batabarira rimwe bose hamwe. Ndushobora kucuja kwica ibibondo biri ku ishuri bikagenda amazima yongo. Urumva rero nta mpari zikwiye. Ivyo twe tubona, ivyo twebwe aho duhagaze muri MSD nuko ubutegetsi bwari buriho mu 72 bwishe abantu bo mu bwoko bw'abahutu baciye ubwenge bari bafise bari biza amashuri n'abandi bari bifise kandi bikaboneka ko vyari mu ndeguro kuko barabarondera ku mpapuro barabarondera baba bazi no kuvuga yuko vyari biteguwe. Voilà, abo bose n'abantu b'impene, abantu batamu rudubi abandi, abantu batamu kaga abandi, abantu bakwegera abandi. Mu 88 habaye ivya Ntega na Marangara, hateye aba Parpehutu FNL. Batera bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bica abantu. Ivyakurikiye muri Ntega na Marangara mwese murabizi, ivyabaye murabizi. No kuvuga ngo vyabaye kubera abantu b'imbunuza, abantu b'impene bakwegeye abandi. Baraje baratera baca bariruka. Leta yirara mu banyagihugu, indege nizo zakora. Voilà, kubera iki? Kubera abantu b'impene, abantu b'indyarya. 93 abantu b'impene, abantu b'imihimbiri barengeye ku mukuru w'igihugu Ndadaye Melchior baragandaguye. Kubw'inyungu zabo, kubw'ubube gito bwabo, kubw'uburyarya bwabo. Yabona bagenda nakibaza yuko ari abakunzi mugabo ari abansi. Ivyakurikiye urwo rupfu rwa Ndadaye murabizi. Murazi yuko hasesetse amaraso menshi cyane. Murazi yuko ivyo ari nayo ntanduruko yukumererwa nabi gushika n'ubu. Urwo rupfu rwa Ndadaye kwarakwegeye Burundi gushika n'ubu, ingaruka zago turacazibona. Voilà, abantu b'impene niyo batumye ivyo bintu biba. Uno musi turi mu kajagari kadasanzwe. Kubera iki? Kubera abantu b'impene, abantu b'indyarya, abantu bube gito, abantu bikunda, abantu bakunda inda zabo gusa, abantu bashira mu mifuko yabo gusa, abantu badatinya guta abandi mu kaga, abantu badatinya gukwegera abandi. Abo bantu ni impene, abo bantu ni bamwe umukuru w'igihugu yama yavutse. Abantu baragiye tugira twigirire baraje kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya.
baca baragenda barayiba ayo mahera bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye none mugomba none mukure hehe nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje turiko tuvuga abantu bafise imyifato nk'iyimpene abo rero bari mu bigwi yose haba muri leta canke mu bayigwanya kino gihe rero ibintu vyasopanye ibintu vyayangaye twese turabibona hari abantu bariko bagerageza guca muri vya bintu vya kera vya bintu vy'amacakubiri vya bintu vy'amoko vya bintu vyageze igihugu ahantu habi nivyo bariko baradugirako kugira ngo biboneke yuko bagomba bakemura ibibazo vy'Uburundi baciye ku bintu vy'amoko urumva yuko ivyo twita la fièvre ivyo no kwitangira ngo la tension ethnique bisa n'ibiriko birabi ni débat usomye ivyandikwa hirya no hino ibivugwa biraboneka ko Barundi bakenewe kuvugutirwa umuti wo kuvavanura n'urwango kuvavanura n'amacakubiri atugerageje kuraba hirya no hino muri no misi urabona yuko ya nyonko yiki ya nyonko y'ivyamoko y'ivyamacakubiri voilà abantu bafise ya mico y'impene niho bagomba kuguma bagarukana ibi bintu guta mu rudubi abandi bagomba gushika ku vyabo bagomba gushika ku ntego zabo buririye kuri ibi bintu vy'amacakubiri ibintu vy'amoko abantu nk'abo bashitse ku butegetsi babanje gucanishamwo abanyagihugu mwumva bo babaje guhindura iki nta kibazo na gitonyi muri kino gihugu cy'u Burundi kiri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa nta na kimwe nta na hamwe uzosanga muri kahise ka kino gihugu hari abahutu canke abatutsi canke abatwa ku gatumba muri quartier hehe bagiye kwitunganya bonyene ngo tujye gutera aba ato ngo tujye gutera n'abari muzogende mutuhoze murabe nta na hamwe ariko akabi kava hehe muri twebwe indongozi dufise inyungu tugenda turondera murumva abo bantu b'impene nibo bitwaza ibi bintu vy'amoko bitari mu banyagihugu bakabibashiramwo kubera inyungu zabo abanyagihugu bagasigara baragwana hagaseseka amaraso bitumwe na babantu b'impene babantu b'indyarya babantu bikunda babantu atakindi kintu bakunda atari inda zabo gusa intambara zigasutama ari we babitumye ari we babiteye voilà abantu b'impene muzokumvirize hari amajambo abiri abaranga mwe n'aba bantu aha mvuze aba bantu bagomba gushika ku nyungu zabo baciye ku vy'amoko ku mpande zose ibi bintu bibiri nivyo bibaranga umuntu mu biganiro vyiwe aguma yegenyeza abwira abantu muragaba ihonyabwoko ririko rirategurwa mugabe cane mube maso ihonyabwoko mana yanje uyu muntu muze mumenye yuko agomba gushika ku nyungu ziwe yuriririye kuri iki ikintu c'amoko voilà uwo n'umugwi wa mbere umugwi wa kabiri uwo n'umwungu wa Rwaruyuzi murabe neza muhagarare magabo ni babandi ntimwumva umviriza ingene bavuga ni babandi bagarutse murabe bagomba basubire bagire vya bindi hagarara neza iri jambo rivuzwe rifise insiguro igera kure abaribwiye bumva ibintu vyinshi cyane uwo muntu ashobora kuba yariko arashikiriza ivyiyumviro vyiwe mu bugwaneza mugabo kugira ngo urabe ukuntu umuhoza ugacuca kuri ivyo bintu vy'amoko voilà atari ivyazi n'ukumenya mugabe cyane ihonyabwoko ririko rirategurwa ibi bimenyetso mukavyumva ibi bimenyetso mukabibona voilà muze mugira amakenga muze mumenye yuko abo ari babantu atakindi kibaraje ishinga atari gushika ku nyungu zabo buririye ku vy'amoko
ku vy'amacakubiri kandi muzi aho vyatugejeje. Mwene izo mvugo rero muze murazisuzuma neza. Abagomba kuguma ku butegetsi canke kubushikira bamaburirira kuri ibi bintu, hakabukwinubana, hakabugwanko, amaraso agaseseka. Kubera iki? Kubera abantu b'impene bagomba gushika ku nyungu zabo. Twirinde rero abantu bafise imico y'impene, abantu basotora bigatuma abandi baja mu kajembegeti canke bahona, abandi bakaja mu vyago kubera inyungu z'abo bantu b'impene. Abo bantu b'impene navuze yuko bari mu mpande zose. Ico bahuriyeko, bahuriye kw'irari ry'ubutegetsi, bahuriye ku kuronderera inda zabo gusa, buririye ku macakubiri y'amoko. Mwene aba bantu rero tubirinde, tumenye imvugo zabo, tuze turumviriza imvugo bavuga. Voilà. Mwene aba bantu nta yindi karata bafise, nta migambi bafise. Voilà, ico nico badugirako. Ntimubona yuko ubwoko bwacu buriko burarenganya? Ntimuryama umukondora zosi, murazi ingene vyagenze kera. Aya majambo ndiko ndababwira nayo muzobamenyerako. Twirinde rero abantu bafise imico y'impene. Imana nibahezagire, twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Birakwiye ko abarundi duheba uburyarya nk'ubu buryarya bw'impene, gusuka abandi mu rudubi. Tuvyirinde, twirinde gukwegera abandi, twamena ntaryo tunyotegwa canke twifuza gukemura ibibazo biduhanamiye, tubicishije mu nama n'ingingo. Ingimba si nziza, yonona ibintu vyinshi gusumba ibiba biriko birapfa. Kandi uwoshigikira inguvu wese canke intambara yibuke iki kintu, ngo inkuba irabije ntimara basi gusa, n'abakunzi irabajana, n'abavukanyi, n'abana, n'abavyeyi. None iyo ntambara twojamwo abagenzi, igatwara imiryango yacu, igatwara inshuti n'abagenzi. Ico kintu mwumva ari ciza kweri? Ikintu kigusigarana intuntu? Iyo ushitse ku butegetsi uciye mu ntambara, abantu bahonye, voilà, nawe ugasigara mu ntuntu n'agahinda. Nawe ntuje gukora vyiza, ntiduhendane, ukora amarorerwa. Mu Gifaransa bavuga ngo une personne blessée blesse à son tour. Ngo iyo umuntu yakomeretse, nawe usanga ariko arakomeretsa abandi. Iki kirakomeye cyane, nta ciza na kimwe kiri mu ntambara. Umuntu atera intambara biboneka yuko ariko arafasha, ariko arakiza, ariko ngo ivyononekara biba vyinshi gusumba ivyo ariko birononekara igihe yatera intambara. Ivyo na Martin Luther King yarabisubiyemwo, na Gandhi yarabisubiyemwo. Nico gituma dukwiye na ntaryo kwiyumvira izindi nzira zotuma dutora umuti w'ibibazo biduhanamiye, tutabicishije mu ngwano. Hari uwoba yemeranya nanje kuri ibi mvuze? Akabi kazoza, ariko waragowe uwo kazovako. Aba bantu b'impene rero akabi nibo gaturukako. Wowe utaragira subscribe nuyikore, cufyonda kuri Gem, fyonde no kuri Kakazoke. Turasubira handi hato.